haciye iminsi mikeya kw'isi yose hahimbajwe umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Rero natwe twiyumviriye babakenyezi bene wacu bagendana za ndwara zituma bikumira, zigatuma bakumirwa n'imiryango. Twari tuje kubagarukiraho kandi twongere tubaremeshe yuko ata ndwara n'imwe iteye isoni, twongera duhamagarira n'uwo wese afise iyo ndwara ko yokwitura ubuvuzi. Batubwiye ko hariho benshi bagendana iyo ndwara bakiri mu misozi. Twashaka nabo nyene tubahamagarire kuza kwivuza. Twongera dusaba n'ababegereye rwa rukundo bagwerekane, na cane cane mu kubunguruza, mu kubashikana aho bategerezwa kwivuriza. Hari igihe bataza kwivuza kubera uburyo bwo kubashikana ngahe Gitega. Aho rero wa mutima wamye uranga abarundi umwe wo gufashanya tuwerekane muri byose na hose, duhereye kuri abo bashiki bacu, abo bene wacu bagendana izo ndwara. Aho turateye akamo ab'Imana yahezagije za Rusehabaniha mu ntara zitandukanye, tubazi ko zihari, n'abavuka ntara bagira kigoro bagurire agatoro izo modoka zunguruze abo bene Burundi. Nta terambere rishoboka iyo umuntu afise indwara yamuzingamitse. Reka rero tubahimirize bafashanye kugira ngo bavugwe bakire, bazamure imiryango kandi n'igihugu cacu gitera imbere. Tuboneye rero no gusuhuza bino bibondo vyacu bigendana indwara yo gufungura nabi. Murazi ko twiyemeje kuyirandurana n'imizi, nico gituma nabo nyene tutabashize inyuma. Twongera duhamagarira abavyeyi babo. Abavyeyi ndabona ko barafise akabiri keza, bagerageze bitwararike n'abana babo mu kubafungurira neza. Mugerageze mubahe ivyo kurya bifise vyangombwa vyose vyo kunganira umubiri. Mugerageze mubahe imboga, mubahe ubugari, umuceri, ibiharage. Ntimubahe ubugari gusa cyangwa umuceri. Murazi ko hari abana bikundira agaceri gusa ntibarye imboga. N'abana biga babaho bitoraguza. Indagara hari abana atazikunda, fata muzisekure mw'isekuru, muvangavanganye bijya byose kugira ngo baronke vyangombwa vyubaka umubiri.